bitewe nuko Bface yaragwaye amaso y'imbwa akakana mukumve agira ashike mwakijya kibanza yakoze accident ariko twaje gusanga Bface on the floor hari utundi tuntu bapfa na Drama-T hajemwo n'ikibazo ciki c'abakobwa. Yes, my peoples, how are you? Jemeze neza nako mbashima Imana ko biba bimeze kose, shima Imana ko ubuzima bugenda buragenda, shima Imana nubwo nahora ngwaye amagara nkitse ubu ndumva ko biriko biraza, ndumva ko shima Imana uko biri kose, shimira cyane kwa bantu mwese mwanyihanganishije, ariko ubona ko abari ibintu biba biri ngombwa ko biduha n'isomo, biduha n'akazi, biduha icigwa cyo kumva ko umuntu yatezwa kubaho rimwe gusa akongera agakoresha neza umwanya uko awufise uko utekanije. Nyita Pastor Nahimana, ayo niyo mazina yiwanje, papa na mama bampaye, ariko ushara kunyitwa Timote canke unyitwe Israel hanga ry'Imana. Nyita super manager, the one and only. Ndahandi kubwanyu vy'ukuri inguma ndabateramisha tubana namwe, nkengurukira kuri we amaze kubona ukora sabone cyangwa subscribe, we ukora like and comments, ndagushimiye cyane. Utarabikora wongere ubikore, ndishimye cyane kusubira kugaragara mu maso yanyu vy'ukuri. Uri kuranda kuri screen yawe ya telefone, uri kurakoresha mashini wawe, ndabwiye ati Imana iguhezagire vy'ukuri. Uyu munsi ndumva ko maze igihe atari gita amagara nkitse, ariko shima Imana kabisa, shima Imana. Ariko kimwe mu cigwa muna nigiye mwa bino bintu, it's long time jewe ntagwara, ariko Imana nyenera sinzi nyene bibikora, naragwaye ariko vyampaye ikindi cigwa. Usanga abantu bafise ama project menshi yo gukora, ugasanga nashize next day, ugasanga ndiko ndapangira ikindi gihe, ariko kimwe nize mwino minsi nuko buri akazi kose mbafise ntezwa kurangizanya n'uwo munsi. Then nubwo umugabo abafise imigambi ye watezwa kuba yokora, ariko ukamakinga sure vyibuze ko akazi watezwa gukora kuyo munsi watezwa nyene kugakora kandi mu buryo bunogeje. Kumbure nahora nijajara neza ukuntu ngo bimwanzo bikora next day, ariko bigiye kwa binkosora binshira ku rundi rwego. Aho rero ni mu gihe naringwa ifisa ama project meshi, ama project y'ahantu dusanze turangura imirimo ya buri gihe mu kigo cha Top Mint Service Burundi. Rana ko nambaye ni logo ya nkorera mu bikorwa vya Wide Vision Company, ari harimo n'ibi vya television ali iyi Wide Vision TV. Rana ko mba planifya ibikorwa byinshi, soon as possible ndaza ndabishira hanze. Ubu no kujana n'umwanya dupanga ivyo deje gupanga twongera tubishira mu ngiro. Gahunda ni iyi, no kuvuga ibintu ushobora no gushira mu ngiro. Ndabashimiye cyane rero, ibivyo ni ibintu biza bidushira mu cigwa yuko amagara uyu munsi ni foko tuba to making sure ko ivyo dukora uyu munsi vy'ukuri bishobora kuba ari n'ivyanyuma, kuko ntawozi you never know kejo uzobugi ugihari niki vyanyigije ibintu byinshi. It's a long time je ntagwara, neruka kugwara nkiri mu biganza by'umuvyeyi wanje, ndanamuramutsa cyane hari kugatumba, naramuramutsa cyane, ntanazi ko ngwaye, ariko maybe ko ni inkuru itomuryohera, ariko natanguye koroherwa. Urabona ko ibintu byose biriko biragenda neza. Ntari haciye igihe kinini kabisa ntakomakomwa n'ingwara, ariko Imana ishimwe. Shimira cyane yo ku bantu bose bansuhuje, shimira cyane ku muryango wanyitayeho soon as possible. Maybe ne abinkunda no kubashira mu itangazamakuru, ariko ndabashimira cyane. Uyu munsi rero tugiye kuba tuvuga gute, tugiye kuba tuganira gute, making sure ko amaze kubona ukora sabone cyangwa subscribe, usige commentaire, yaba izitubaha motivation, yaba izidukebura, zose tuba tuzikeneye. Behind camera ni mwite live umwe, sije no mwite umusaza, ariko n'umusore abikora neza, niwe atuma amajwi n'aya masanamu uko ameze kose abashikira. Yansuye muhira araza kundara avuga ati sinza kukuraba nka wa muntu aza kukuraba gusa kuzaniye ivyamwe cyangwa ibindi, ariko shaka kukora, shaka kuba ukora ibintu vya nkuko atezwa kubikora. Nane ndavuga ati I'm so ready. Ndavuga ati reka tuanze dukore
ni nyuma yo gupanga ibikorwa byinshi ndavyandika script nkaba ndazifise muri machine wanje ariko uko numva amagara atari karankundira vyangora cyane namwe murabizi ariko ndabashimiye cyane amashimeshi kuri we ndamushimira cyane uyu munsi rero kugira tugiye kwa tubana mu busesanguzi bwa kimwe mu kirori cabaye vendredi passé ku mutwenzi aho navuga ku mutwenzi mwumve ko yari Bface on the floor ni kimwe mu kirori ariko yari song launch yiwe ya Bface no sala ni indirimbo by'ukuri yagiye kuba ikoregwa launch hariya ku mutwenzi urabona ko vyari ibintu biryoshe isesangura by'ico gikorwa ndaje hama dukomeze tugira iki tubana mu iryo sesangura yayikoze neza ni indirimbo yakorewe launch ku mutwenzi hari kwa gatanu w'indwi iheze w'indwi turangije ni indirimbo Bface on the floor yayikoze ayikora neza cyane ivy'ukuri reka ndabe ko connection inkundira razkibi connection yiwacu tameze neza ariko katubikore nkuko vyatezwa kubikora ni indirimbo no sala uyu munsi yakwije iminsi 6 iri kuri YouTube channel ya Bface on the floor ni indirimbo uyu mwaka tuvugana iri kuma views ashimishije mu minsi 6 iri kwije ama views 206,000 urumva ko ari indirimbo ibiri kiravyifatamwe neza iyi ndirimbo rero ni indirimbo by'ukuri yavugishije abantu benshi kabisa imaze iminsi trending ni kimwe rero mu gikorwa cishimiwe n'abantu benshi gikorwa Bface aheruka gukora iyi projet ya Nosala ni projet yari imaze igihe kabisa yari imaze igihe twibukanye neza ko iyi projet yayikoze mu gihe cy'umwaka wahera ati gute indirimbo Nosala yayikoze muri cya gihe yaja Australia twibukanye neza ko mu mwaka weze Bface on the floor yarafise ikiteramo muri Australia yagikoze neza ariko ico giteramo yagikoze mu gihe yari brand ambassador wande wa Premisic yari mu brand ambassador wa Premisic iki gikorwa rero aza kugikora inyuma yahagarutse kuri final ya Premisic inyuma aza kuba asubira muri Australia agiye gukora kino gikorwa ariko kandi mwisasangura rya kino gikorwa imbere yuko twinjira neza ku mutwenzi na mansorite yahabaye mu vyumve ko iki gikorwa cyaciye mu maboko y'abantu benshi production ya audio yakorewe ngaha mu Burundi ariko amashusho amasanamu yaza gukorerwa muri Australia rero yabifashijemo nande numwe mu bantu muzi ko muzi cyane muri filme ndundi iki gikorwa cya directinze na John K muzi cyane mu filme ndundi kandi ikaraza abikora neza ndamubwira ati congratulations John K kabisa uvyo uri kurakora turayibona filme nziza zisukuye ama image ameze neza nubwo hari abatavyishimira ahantu ndakarambikamwe kano kantu nuko John K yaramaze iminsi aterana n'amajambo hamwe na numwe no kwitoka mu promoter muramuzi Wanda sindiko ndamukurura neza asanzwe aba mu gisagara mu gihugu ca Canada ariko John K abandanya abikora neza iyi ndirimbo yigiramwo uruhara rushimishije ayibera director John K hama Igbana nawe nara editing bisigura iki John K yarafashe amasanamu hanyuma ayarongikira Igbana ashiramo ama colors ibintu byinshi bikogwa na John K niyo twavuga ati yashizemo agatubutse kugira ngo iyi ndirimbo ikogwe ni indirimbo yakorewe muri Australia ifatwa amasanamu na John K bari kumwe na timu yabo abantu ba Blaze n'abandi ariko ba Jamari Girineza n'abandi ba Claude Yakoze abo n'abarundi basanzwe ba mu gisagara mu gihugu ca Australia bagenda bayikora neza inyuma yo kuyikora rero ni ibintu byari bishimishije nuko iyo ndirimbo yagiye kuba ikoregwa launch iyo launch za gukoregwa hehe ikoregwa ku mutwenzi
aha rero niho hari akantu kandi niho hagira dutebere. Biravugwa ko mudukundire tuje mu isesangura rero, biravugwa ko kijya giteramo coba cyateguwe kumvo zo kwiyunga we na Drama-T. Aka kantu ndagasubiramo. Umuziki ndundi hari ahantu uri kuricigwa bivanye niki na bamwe n'abandi usanga badafata ibintu uko vyari bimeze. Ati gute? Saga ya Beef on the Floor na Drama-T uyu munsi twavuga ngo ni saga yaheze cyangwa ni beef yaheze, ariko bijya mu vyumve ni ibintu byo guhuma amaso. Turaza kubigerako. Imbere yuko tubigerako mu nkundire hari utuntu dukeye nanditse muri mashini wanje mugihe tugende turasesangura. Ni kirori vy'ukuri tugiye mu idonido hari ama insolite menshi yabaye. Ati gute? Gutangura mu nteguro yayo si kirori mu vyumve, iyi ni song launch, nubwo benshi bagiye kwa bakibona nk'ikirori. Aka hantu muhumve. Indirimbo yari no sala. Ndikugwa cha Beef on the Floor. Beef on the Floor aza kuba atumira abaririmbyi, yagiye no kuba ashira kuri affiche bazoza kugira iki kumusupportinga canke kumufasha muri ico gikorwa. Vy'ukuri bayikoze neza, batumira itangazamakuru, abanditse n'abamenyesha makuru, barababwira ivy'ico gikorwa. Twinjiye muri ico gikorwa rero idonido, urabona ko Beef on the Floor yabikoze neza vy'ukuri, ariko hagiye haraba ama insolite tutagiye turakosora uyu muziki ndundi atahantu waburi kuraje. Ati gute? Bamwe bibaza ngo uyu muziki ndundi nta mafaranga urimo, abandi bakavyemeza ngo amafaranga arimwo kandi agatunga n'imiryango ya bamwe n'abandi. Insolite rero zahabaye nuko bamwe batanguye kuba ikino gikorwa batakibona ko rumwe, abandi batangura kubapingisha ngo mbenga ngo Beef ngagiye guhura na Drama-T kuri stage imwe, ngo bigiye kuba bimeze gute canke ni gukinisha ikarata kugira abantu baze. Nuko kimwe mwomenya nuko ku mutwenzi muri weekend hama huzuye, ariko Beef aza kuba bikora mu bundi buryo. Nuko ujya munsi kwa gatanu ku mutwenzi haruzuye, n'abandi harabaho sold out amatike baranka kwakira amafaranga kubera iki indani hari huzuye. Muriko muravyumva? Indani hamaze kuba huzura avuga ati nta mpamvu yo kuguma twinjiza y'abantu bona pfirayo. Ati gute? Ku mutwenzi buri weekend hama hari karaoke, hatangura karaoke, ariko nuko igikorwa cyari sanse canke igiteramo cyo launching iyo song canke iyo ndirimbo cyari sanse gutangura 21h, ariko hagera 22h canke saa 4 z'ijoro ico kirori kitaratangura. Muravyumva ko hamaze kuba ducegwa isaha imwe ico kirori kigira iki gitangure. Ibi bintu mu vyumve. Jewe maze kubibona ko ibi bintu bamwe mu muziki w'Uburundi habaho amatiko, bamwe ngo sishora kuvuga ibintu ngo batampaye ivyunguka, abandi kunuko muca mubibona vy'umuziki ndundi, ariko ibi bintu ndashaka ibi bintu tugiye kuba tubica. Ati gute? Bamwe bategura igikorwa vy'ukuri kaba ari igikorwa nyaco, abandi bakaza kugipinga ngo imama ngo hamahuzuye ku mutwenzi, ariko Beef on the Floor yagiye kuba akora cyo bitwa sold out, yanka kwakira abantu abifashijwemo na manager. Kandi kino kintu naco ne mucumve ni Beef on the Floor afise manager yitwa La Vista, umwe mu ba presenters beza, nawe ne tuzogarukako gute bakorana bamanagingana gute, naco ne tuzokigarukako. Hamaze kuba ico gikorwa bamwe baragipinze, hariho abantu nga muziki w'u Burundi soon as possible tuzoza tuhagenda tuza turabashira ku rundi rwego, tubereke yuko nimba ushaka umuziki kuguhemba kora ibintu vy'ukuri bikubaka. Ati gute? Iki giteramo vy'ukuri carabaye kandi kiba mu mwanya mwiza, nubwo insolite zitabaye, ariko gitanguye giteba isaha 4 aba star bateguzwa kuza. Murazi ko hatezwa kuza Mona Warda, haza Kiriku, Double J, Drama-T, abasore muri We Love Music. Urabona ko banavyifashamwe neza baraza, ariko ni kirori vy'ukuri muri bimwe nagiye ndandika canke nateguye habaye nuko habaye hato bivanye n'abantu bari baje
bamwe basigara hanze bisigura iki harabaye ico bitwa sold out bivanye n'ikibanza cari gito aha rero nkebura mbwira be face on the floor canke mu managers wese canke aba organizers bama evenement nimba vy'ukuri ushaka kuba ukora ikintu neza tegura ikirori canke utegura igikorwa ciwawe wongere utegure ikibanza ubundi ku mutwenzi ni bar ku mutwenzi n'ahantu ho kuja kunywera hari n'uburaro nta hantu hagutse bafise ho kwakira ho kwakira abantu benshi we nkaho nka buffet since ko yari kare support canke ari kubura uburyo bwo guhitamo kijya kibanza wari uzi neza ko kijya gikorwa kiza kuzamwo abantu benshi ati gute ibaza ahantu hakoraniwe Mokenzi ibaza ahantu hari Rinoji ibaze ahantu hari Drama-T murabyumva zino mbaraga ibaze ahantu hari Kiriku Double J We Love Music abo bose n'aba hitmaker bamaze imisi babikora neza kandi muvyumve iki kintu mucumve vy'ukuri abantu nk'abo ukaza kubakoraniza mu kibanza nka kijya ubundi ugwega abahanzi bagezeko canke abaririmbyi bagezeko nabo kuzuza stade aho si ngombwa ninde kubisigura abo bahanzi vy'ukuri bakora ico bitwa promotion bagategura igiteramo kimeze neza nko muri sama igiteramo n'amareburi twoza kukirabira hehe kuri Scapes canke kuri ETS Kamenge aha muri baza ngo namakavya nkuru ati gute aba bajama bafise ico bitwa fan base yabo vy'ukuri barakoze nubwo umwe wese yoja kuri stage akadukubita indirimbo zitatu agahita yigendera agahita amanuka stage twovuga ati yatanze ico bitwa show kuko bamaze imisi bavyifatamwe neza iyo rero yo insolite ku bantu hategura ibiteramo mugende muraza murabiraba ndagaruka kandi ku kintu cyabaye imbere yuko ibi bintu bitangura nuko bitewe nuko Bface yaragwaye amaso yimbwa akakana mukumve agira ashike mwakijya kibanza yakoze accident agonga imodoka yari imbere yiwe ati gute egirevre abayambaye amafime hajya ku mutwenzi heganye na irya rompwe yo hehe yo kuri kwa Karede yeganye ne kwijya rompwe ya hajya place de la paix twese turahazi hajya mu gihe hari show murazi neza hajya mwayo masaha bari embouteillage muri weekend abarundi bariko barasohoka abariko abantu turiko turayivira mu kazi abaja muri town abava muri town vy'ukuri nahantu haba hari ico bitwa movement ongera rero kucitwa movement y'abantu bari bahajya babuze na parking twabuze parking imiduga yacu haca haba ico bitwa embouteillage des embouteillages mu vyumve ati gute Bface yaraje ashitsa cerewe irevre ariko araba stressé Drama-T ariko aramurondera Kiriku ngo turi ngaha naha Fernando turi ngaha muri station n'ibindi ivyo yarabisiguye urabona ko vy'ukuri yagiye kuba abivuga neza bitewe n'amaso y'imbwa yaragwaye imodoka zari imbere yiwe zamukubisamwe amatara ahita gonga imodoka yari imbere yiwe nuko amatata batanguye igikorwa urumva ko gitatanguriye igihe ariko ivyo vyovyo nibisanzwe yaranatanze n'impanuro ati bantu mwe ino minsi mugwaye amaso y'imbwa ntimuje kuri vola ibi bintu mu vyumve ntimuje kuri vola ariko nkanatangazwa na kino kintu muzi neza ko kijya ari ni ingwara vy'ukuri itemerera ko abantu bagenda baza barahura Bface on the floor ugwaye amaso uteguye ikirori ibi bintu buriya ntabwo ari vyiza tegura ikirori uzi kukomeye uzi ko abantu zakuzana bose baza kuba bakomeye ibaze nk'abantu bavuye hajya bahanduriye ariko ivyo nitubite bako Jesse nkora mu gisata c'ubuganga nibindi iyi ndensorite yabaye nuko nashoye kwandika nuko bantu bariko arangora bantelefona ndaza mukanya ndavugishe nuko habaye amabara y'umu MC hamwe n'umu DJ ahantu twatebe cyane
aba ni bamwe bama bakubita isesangura yuko umuziki ndundi dushaka kuja kuronda igwego. Aha ndavuga kuri MC Ami Pro. Niwo nyene yafashe nk'umu MC ajeje gususurutsa abantu vy'ukuri, araza ahagurutsa public ku ndirimbo umu DJs ariko aravuza z'abantu batari abarundi. Ndagisubira mu kino kintu. MC Ami Pro yagiye kuba asaza abantu ku ndirimbo nyarwanda. Ndakivuga kino kintu. Ni ibintu byatangaje abantu benshi yo kumva umuntu Ami Pro azikara umumenyesha makuru, umupromoter agwanira cyane umuziki ndundi yo kugera ku rundi rwego, aza apromotinga indirimbo z'abanyarwanda. DJ Alan azivuza yumva ari proud, sinzi ko ari kubera yabonye ko azisutse mu bantu bazikunda, sinzi ko ari kugira iki. Ni ikintu cyababaje abantu benshi bafise indoto zo kubona umuziki ndundi uvuzwa 100% mu birori. Ibi bintu ndabigarutse ko vy'ukuri mwumve ko ari amakosa, ari ibara. Mushaka tugere ku rwego uruhe mukivuga ibintu mugabo ntimubishire mu ngiro. Mbega murabona abarundi bari hajya ko bari bakeneye zijya ndirimbo za bana, bari bakeneye zijya ndirimbo ngo iki niki ntonasubiramo. Foko tuba aba patriote my friends. Iki kintu mucumve, turanyotewe kubona ibikorwa by'abarundi ari byo bivuzwa 100% mu birori bakora. Ndagisubiremo kino kintu. Ami Pro ibintu wakoze ntuzubisubire kubikora. DJ Alan ibintu wakoze yo kuvuza indirimbo zitari z'abarundi mu kirori cha launch y'indirimbo ya Bifes on the floor, biriya bintu ntimuze musubire. Mukabisubiranaho mumenye ko ivyo muvuga ntimubishira mu ngiro. Ko muravyumva? Vyasabwa ko ivyo tuvuga umuziki ndundi tugwanira kuwushira kuri map imeze neza, tubiha agaciro. Nuko ibi bintu tuko turayivuga muri ka yo kumva ko twoterera mu muziki ndundi, ariko mu vyumve mu bikorwa byabaye urabona ko bitazoduhesha agaciro. Hajya hari abaririmbyi benshi, tunashimire cyane Ami Pro na wene ingene agiye kuba opportunity kuri Vania Ice. Vania Ice abikora neza cyane, abafana baranka kava kuri stage ndara ko ni induru. Urabona ati byari ibintu biryoshe. Aha mu Burundi dufise amateka, baratwubaha bari abajama bo hakujya Akanyaru. Nta mpamvu Ami Pro, nta mpamvu DJ Alan, biriya bintu nta mpamvu. Ibintu mu vyumve. Ami Pro aza kubahamagara Vania Ice. Vania Ice araramutsa abafans ariko arabaririmba indirimbo ya mbere baranka kava kuri stage. Ariko soon as possible Vania Ice nawe abandanye yigaragaza, yarabonye ko bamugaragariza urukundo. Insolite zahabaye nuko ivyari kuronshinga indirimbo byahavuye biba umenga kwerekana famille. Ati gute kuri We Love Music ngabo baje betwereka iki abavyeyi, baje atwereka iki abasheri babo. My friend, biriya bikogwa birafise ingene bikogwa. Ibintu abantu baba organizers bakijya kirori, sinzi ko yari platform yo kutwereka ivyo bishimira canke iki canke twaje gushigikira abaririmbyi. Hano nuko asubiramo bazaduhamagarira Ozi presenters, yaraje gupresentinga sana vibe n'ibindi. Foko tuza turaraba rimwe na rimwe tugakora ibintu biri professional, kucitwa amasaha, kucitwa kuorganize ibintu n'ibindi. Ariko kandi ndaza rero ngaruka ku gikorwa nyamukuru no sala yagiye kuba iba launch hajya ku Mutwenzi. Performance zabura umuntu wese yazikoze neza. Congratulations kuri Mokenzi. Mokenzi nawe yarigaragaje neza, ndamubwira felicitation, urabona ko banamutereye ivi n'ibindi. Mokenzi aza kuba abikora neza kuri stage. Double J Kiriku baza kuba babikora neza. We Love Music babikora neza. D1 abikora neza nawe nubwo atari yari umushitsi. Hageze Drama-T abikora neza buri mu buryo buri professional.
Bface on the floor abikora neza, ariko aha hantu niho nashaka kugera. Ese Bface on the floor na Drama-T bahujwe na kijya gikorwa bigenze gute? Aha rero niho dushaka ko dutebera tunasesangure mu buryo ubereye. Biravugwa ko kijya kirori cyateguwe muri ka yuko Bface yerekana yuko basubiranye nande na Drama-T, ariko ukuri suko. Bijya bintu dusubiye inyuma, saga yabaye canke ukutumvikana kwatanguye aho Bface on the floor atangwe kuzaravuga ati Drama-T aragara iki niki muri buki kirori abarantown DJs bigera guba bategura. Drama-T amusaba gushika mu kibanza, hama munyuma aramuhamagara kuri stage, aranka kuduga stage kubera iki? Kumvo ziwe yanasiguye kuko aduga kuri stage babanje kumugira iki? Kumuriya. Munyuma Bface on the floor aza kuba ashiramwo ama negativity yiwiwe ngasigara yagara niki niki, ariko munyuma tuza kuba twumva ko badahuza. Muribuka ko ama interviews yatanze Drama-T yatanze kote yiwiwe, inyuma imbere yaho aza gusohora Code, indirimbo ya Drama-T. Ni indirimbo yaje idusirira ubwambure bwabo bose hanze y'ibintu bapfa, ubwambure bwabo bawushira mu bafana, tubona ko badahuza, tubona ko ari njyajya kandi barabisigura. Ati vyagenze gute? Code yari projet ya Drama-T nkuko avyivugira. Bface on the floor aza kuba yumvishwa igikorwa nka wa muntu ari muri industry, baza bavuga ati ivy'ukuri reka ndamwumvishe kino gikorwa kumbure aza kuba anterera nk'umuntu wanje. Bface on the floor akimara kuyumvira acayinjira kuri Drama-T amubwira ati ikikorwa ntegezwa kukibamwe. Urumva ko habayeho force. Drama-T ntiyavyishimira. Igikorwa baragikora. Igikorwa kiyari kimaze igihe kinini gikozwe. Drama-T wenyene niho yavuga ati jewe nka Drama-T ndashaka yuko, sorry munyihanganire nubwo ndiko ndakira hariho utuntu tutarahera muri jewe, araza aravuga ati jewe ntezo gukora igikorwa ciwanje, project ni wanje. Munyuma amaze kuba Drama-T ashira kuri Instagram yiwe ko Code hashtag, niho munyuma Bface on the floor yahita agira iki? Yahita asohora igikorwa kiri bruyo, Code iri bruyo. Ico gihe niho hatanguye kubaho ukutumvikana, biza rero kuba bitera tumenya amabanga menshi twebwe tutari tuzi bajya bahungu bakora. Twibukanye ko mu kiganiro Drama-T yakoreye kuri Buja FM yavuze vy'ukuri icatumye ikijya gikorwa vy'ukuri akikorana, nuko inyuma yo kubona ko igikorwa ari iciwiwe, inyuma yo kubona ko Bface on the floor ari amujyajyana, yahisemo kuza kucikorera, kikaba ari n'igikorwa cyagize iki cyamuzimvye. Ni igikorwa cyatwaye amafaranga arenga ibihumbi 3 by'idolari, kandi agikora neza. Ni igikorwa kandi yagiye kuba ashira hanze abifashijwemwo n'umu producteur general muri video, bayikorera Kampala kandi bigenda neza. Igikorwa by'ukuri kiraza kimushira ku rundi rwego, hacatangura kubaho ama insolite iki ibintu byo gupropose ama copyright niki, ariko twaje gusanga Bface on the floor hari utundi tuntu bapfa na Drama-T hajemwo n'ikibazo ciki c'abakobwa. Bisigura iki? Twagiye kuba tubabona hajya ku mutwenzi bagwana munda, ariko nubu muvyumve ko kijya n'igikorwa cyo kumva ko Bface on the floor ashaka fuka amakosa yiwe bafitanye nande na Drama-T. Nivyo Drama-T yarahomvye abantu, nivyo twababonyemwo twababonyemwo ubundi burara bwabo,
kuko muravyibuka muri urunani day turi mwijabe ivyahabaye Drama-T ntibamwakira nkuko batezwa kumwakira muravyibuka. Nyuma yaho Bifes on the floor aza kuba atugaragariza avuga ngo Drama-T ngo yaramusavye ikigongo, ariko muvyumve nta hantu Drama-T nta TV online nimwe arayivuga ko nta radio nimwe iranabivuga. Bisigura iki? Kijya gikogwa cari indirimbo cagiye kuba kibamwo ico novuga abantu bari kungora ndaje ndabavugishe, cagiye kuba kibamwo ukuntu twokuvura amakosa n'ama insolite amwamwe yabaye mwabajya bahungu. Ati gute? Ica mwomenya kijya kirori cagiye kuba gitegurwa ari launch y'indirimbo yiwe, ariko muvyumve iri nibanga ndabameneye hasi nuko inyuma yuko code itakiriwe neza nkuko Drama-T yarabishaka, nuko Drama-T ariko aritazura neza yikura kagaye Bifes on the floor. Ati bimeze gute? Inyuma yo kubona Drama-T hari abantu benshi bamuvuyeko, yigiriye inama yo kumva ko yogira iki Revolution ariko arikora gute? Ni gikogwa aherutse guba akora kizomushira ku rundi rwego, yemeze abarundi, yemeze abanyarwanda, yemeza isi yose ko Drama-T ari umukozi mwiza. Ibi ndabibabwiye nuko mwirya misi yafashe rutemikirere, nta no yabibwiye, nta TV online nimwe yabibwiye. Twagiye kuba tubona amashusho ari ku kibuga c'indege yerekeza he ntavyo mwari muzi, ariko yariko yerekeza mu gisagara ca Kigali neza na neza kwa Element ele. Igikogwa aragenda aragikora neza kigiye kuza ku rundi rwego. Ndabisubiyemwo Drama-T agiye kuba dutamwo igikogwa cyakorewe kwa Element, nubwo bamwe mutazi ivyari vyamujanye. Igikogwa cyo no kwitwa kari Revolution canke ukugaruka kwiwe kwa Drama-T. Ayo makuru abantu bo muri Country Record ntayo barashira hanze, ariko ivyo ndabizi ko kuko hariya tuhafise abantu bacu nka Wide Vision TV, tuhafise abantu bacu. Umwana akora ijoro n'umurango, akorana amarira, ararira, aravuga ati kwiyi ncuro ndashaka gusubira kwigaragaza mu bundi buryo. Ni igikogwa rero cagiye kuba gishigwamwo uburyo na John Errar aza kuba agikorera amashusho. Nukuvuga ki ujya munsi Vendredi yagarutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mwivyibuke neza ko Drama-T ntiyabonetse muri press conference yabaye, yarakiri mu gisagara ca Kigali. Soon as possible turaza twamenamwe amakuru yande ya John Errar mu gihugu cy'u Rwanda, tuze twamenamwe amakuru yande ya Bifes on the floor nawe vyari karategura. Ibi vyose nagenda birandavuga ati ifo ko tuza turinjira mu sesanguzi tubivuga uko biri. Aha rero mvuga ati utarakora subscribe wherever you are, kora iyo subscribe, hama ndinga kugira ndabamenemwo ikiziba cyo munezero. Ico niyemeje nuko buri gihe ico natezwa gukora jour à jour nategerezwa nzohora mparanira kugira iki kugikora. Buri gihe nzoza ndabamenamwo ndabatamwo amakuru mashasha. Inyuma rero ico gikogwa Bifes on the floor yaravuze ati reka ndamwiyegereze kumbure badubone muri iyo shusho. Ariko muvyumve n'ubu Drama-T aracafise amarira, kandi nubwo atashatse kubivuga umunsi umwe kuri kose kuzoja ahagaragara. Ariko dushimire cyane ku bantu babahuje. Inyuma yaho twagira twumve n'amakuru adakenewe, ariko ukuri koko ko aramaze kuja hanze nuko Bifes on the floor na Drama-T badacana waka, kandi gushika ubu Drama-T adashaka kuba kumwe na Bifes on the floor mu bikogwa vyo kumenyerana canke ibindi. Aha rero unza mvuga ati ibi bikogwa dukora nk'abaremvyi ku baririmbyi b'abarundi tuze turabiraba neza. Eske twebwe platform dufise vyari vyiza yuko umwe ashobora kugira ubujyajya ku yundi? Eske iterambere ryacu ryo barifatiye kuki? Ese ibikogwa dukora hari aho biriko biratuvana, hari aho biriko biradushikana?
jewe nifitiye platform y'abantu bakeyi ndanabashimira cyane ariko niyemeje kuguma ndabakorera isesangura ndabaha update buri gihe nzokwama ndabashimira mwe mwamaze kuba mukora sabone cyangwa subscribe shimira cyane kuba supporters wherever you are shimira cyane ku bantu badu following kuri pages zacu za Instagram na Facebook n'abandi mwese mutarabikora mubaye kwantu bose muri ko muradukurikirana muje ku ma pages yacu ya Facebook na Instagram wandikemwe White Vision TV hama ukore follow cyangwa suivre muri mu Gifaransa hama tuandanye twamenamwo urukundo twamenamwo ikiziba cy'umunezero soon as possible tuza tubakubitira hanze isaga irikiraza ivugwa ku abaraperi bacu bakubita umudiho wa hip hop bariko baravamwo turavuga ba Kiriku ba Bifes on the floor ubona ko bariko arinjira cyane muri R&B Sad B yaje babwira ati inyuma yuko mutariko murakora hip hop ndaje ndamenamwo ibikorwa vya hip hop mukanya ibikorwa vya Sad B deja vyamaze kuba bishika kuri platforms zidanaza umuziki as soon as possible muraza mukibona kuri YouTube yiwe ahabandanya ashosha abafana abaraperi bariko barabura cyane mu muziki w'u Burundi ikindi nuko turaza dukubita ubusesanguzi kuri inde kuri John LR inyuma y'ukubona ko abanyarwanda mukeneye nuko Gael umushoramare kongera kuba manager abikora neza Bruce Melody nabandi yagiye ko abona impano yiwe aza mukubita muri label yiwe aza mukubita ga contract urabona ko John LR uyu mwanya tuvugana barezo mu gisagara ca Kigali soon as possible turaza tugira ubusesanguzi ikindi nuko mu busesanguzi bwacu turaza twinjira cyane kubijanye no gutegura ibikorwa bimwe ku baririmbyi b'abarundi ndabashimiye cyane shimira cyane ku bantu bamaze kuba batwizera ariko dukengurukire cyane abantu baguma dufata mu mugongo ndavuga Top Meet Service Burundi ariyo sanzwe nkorera ndavuga White Vision Company nayone ibandanye twubakamwe ibintu byinshi ndavuga ahantu rero kuharanga ngira ndabibabwire my friend wewe uri kurashaka kuryoherwa manuka kuri Nonara Beach Resort banze bagukubita ico bitwa umukeke ahantu uyu munsi ndiko nkorera muhera byensi kweriki amagara niki binkitse ariko nahantu heza cyane ahasuko haranga ahubwo nahantu ushobora kukubwira ushobora gufungura kurya ubuzima kunywa utekanye atake ni kuri beach ni kuri Nonara Beach Resort ni beach ya mbere utangura gushikirako urengana Savonor ukirengana gato kuri station ucuhabona ariko kandi ndaza ndamenamwo kandi abafatanya bikorwa bashaka dukorana nabo shimira cyane Olivier soon as possible urabona ko ibikorwa byanyu muri ko murayitegura neza kandi mubandaye muduha akazi ndaza tubaha ubusesanguzi ku canke umuco ushaka ibikorwa ushaka ibikoresho byo mu nzu ushaka kwambara ukabegwa urabona ko ari abantu bariko baratwizera ndaza ndamenamwo ikiziba cy'umunezero behind camera ya Live Cardin ndamushimira cyane je mwariko murakurikirana ni Pastor Nahimana nyitwa Timote cyangwa nitwe super manager ayose niyo mazina yanje live the life you like and like the life you live ico mbasabira umugisha umunezero wose ube mu magara yanyu by'ukuri ubane namwe hama ico mbifuriza no kuba mufise amagara mazima hama akakano kumve kora ibikorwa vyawe uko ateza kubikora kandi mu mwanya mwiza ndabashimiye cyane mwe muri mu gihugu abangahi wacu mu Burundi bari mu gihugu cy'u Rwanda East Africa abantu bari mu bihugu by'Abarabu Europe abantu bari muri Australia Etats-Unis abantu bari muri Canada n'abandi ndabashimiye cyane Imana nkorera ibahezagire ico mbipfurije ubukene ibarinde mu mifuko yanyu ndabashimiye cyane God bless you ciao ciao